Imani wihebure intambara si yawe ni Yesu azoyigwana remani wihebure remani wihebure intambara si yawe ni Yesu azoyigwana remani wihebure remani wihebure ubu buzima kamana cyane ukuri ndarambe amakara ntibakigura icyo ndandaje cyose sindonka umuryango warantaye singira icepfo ni cyaruguru none je ngiye kubaho ngwana cyane ukuri mana ntabara nakoze iki niwandemye nk'abandi abavyeyi nibo bakankore kunyita bibazo izina niryo mo narambiwe umira kwibanga abumiye kwibanga nibo bazobona imana abumiye kwibanga nibo bazobona imana umira kwibanga abumiye kwibanga nibo bazobona imana Yesu! Oya tuza. Oh no! Wewe witwa bibazo? Karibu. Yego. Namahoro. Murakoze nego namahoro. Uko ngenzwa namahoro kabisa n'ureme. Ataguhaga akatebe. Ngaha. Yego. Ereza akatebe kabisa. Tube turayaga. Haka. Ngenzwa namahoro. Namahoro cyane. None nakubajije ubwambere. Si wewe witwa bibazo? Abavyeyi barakankore. Barakagukore. Ije nitwa bibazo. Aho bana navyo biranzingamitse. Reka mutaha. Umva rero. Imana ikuntumye. Nari ndyamye ahantu. Ariko ma. Nari mejeje ayo ni amatiku yiwanyu. Ya. Bandanye. None nari nzi izina ryo wawe. Bandanye. Icambere. Yego. Gituma Imana ikuntumye. Wewe ubuzima bwarakutuze. Icyo ukoze cyose ufata. Shanukuri. N'abapfumu waragiye. Ubivuga urabizi. Nta kimwe barakumarira. N'amakara ntibakingurira. None urumva Imana yabeshye. Rero ikintu Imana intumye kuri wewe. Gikuru ukeneye umuti w'ibibazo. Reka mutama kumbeza. Umviriza reka bivuga nshika. Lezuka. Nagiye kuri wa karere. Kurondera uwo muti w'ibibazo. Bambwira ngo uwo muti wibaga nkuko ngowe wasaze. Ndagera kuri cyane yiki. Bambwira ngo uwo muti ntubaho. Ndagera ku mafarumasi atandukanye urabura. Mbere nariko ndarondera cyahirya no hino. Ngo nje kurondera hanze kurondera umuti w'ibibazo no Imana. No kubapfumu naragenda bura. None we ngo umuti w'ibibazo we ukura he? Abagabo ko bawubuze. Tuza rero. Jewe nkuzaniye umuti w'ibibazo. Bwira. Jewe nkuzaniye umuti w'ibibazo. Zamuka nanje ndakumva. Aho wari waragendagenze nikera. Tuza rero ndakubwira. Mbahira mutanga. Icambere ukeneye. Ariko mana. Nukwambara umusipi w'ukuri. Umusipi w'ukuri? Yego umusipi w'ukuri. Zamuka. Kabiri. Kwambara ukugororoka. Icuma gikingira igikaraza. Kugororoka. Yego. Sawa ndakumva ariko mana wo bukoza. Gatatu. Yego. Wambare inkinzo y'agakiza. Hariya nangorane mana we uragira neza mana uragira neza zamuka gacabanda shandafasita ugendane inkota ya mpemu. Uri kurankurikira umva abantu rero barungitswe n'Imana ibirato by'ubutumwa bwiza. Ndakumva turiko turajana cyane aho ndiko nkubwira ico bita umuti w'ibibazo. Nanje nakumvirije mutama arega we numvise ko utameze nk'ababandi babavugishwa b'ibinyoma n'inkofero y'agakiza uyambare.
ibyo nibyo bita umuti w'ibibazo. Ibyo bibazo byawe byose bizoca bikuvako byose bihirengetse. Ntuzosubira kudandaza uhomba, ntuzosubira kukuta wakuba ahubwo fukama ndagusengera. Data ndagushimiye. Haleluya. Mpemu yera wawe ntabesha. Ndagushimiye ko wanampishure n'izina ryiwe. Nasanga ari bibazo. Naba ndamuhaye rero umuti w'ibibazo. Mana ndagushimiye ntazosubira guhomba ivyo azokora ko byose bizagira umugisha. Ari amakara azagira umugisha. Reka ikintu cyose azakora kizagira umugisha. Mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen. Amen. None mutaza ngiye kubirondera niba tuzosanga ngaha anya kwa kabiri ntangorane nukuri uzusange ngaha n'agafanta ngira nzoka kurondera ndakaguha ntangorane wezakirwe rero yasa kugirire neza amen warahezagira Imana cyambwiye nabizanye ibirato by'ubutumwa bwiza nibi inkofero y'agakiza ubwiza naho nibadandaza ngo barenze umusipi isentire y'ukuri ngiyi kagenda be kubibazo byohera abantu umwambaro wo kugororoka singubu akoze Imana kuva bambese unaza naronka inkota ya mpemu yera ni katamada y'imbo inkinzo yo kwizera ngiyi urakigusa rakacira byambara genda kubuke ibibazo sha ndira we gusa ona byamba yes nkweto y'ubutumwa bwiza birimo ni fresh inkofero y'agakiza ni original inkota ya mpemu yera inkinzo yo kwizera niyi no kugororoka umwambaro wo kugororoka sivyo ni sentire y'ukuri aha ni sawa reka uno musisi kwa kabiri reka namurindire ndabe basi bibazo kuva mana sanza mvuga atabasikoro barabaye beshi no musini kwa kabiri kabisa sawa kare nukuri mu bintu byose wantumye ati nakime ntaza byose warabirose umve nakubwiye ntiwambwiye ngo atobe ubutumwa bwiza niyo nakubwiye umuntu misentire y'ukuri reka rero nkanagare mu bwiza ikirato ngiki umviriza isentire y'ukuri ngiye inkofero y'agakiza inkinzo nayo nagiye muri krebe inkinzo hariya ndayizana ngiye rumva nkota nararondeye abacuzi bazi gucura neza barayinzanira bayibona ngiye frame aha anyarira aha mwambaro kugoroka naho yaragiye neza urumva abantu bize ibintu byo kubaka baragorora neza hewe barira hewe sivyo je nakubwiye reka mbanze ndagusomera ijambo ry'Imana ndagusomera ijambo ry'Imana uyasubiremo sivyo nakubwiye reka mbanze gusomera ijambo ry'Imana bivuga amagorwa ntasiga yandi reka dusome ijambo ry'Imana umviriza tumanze dusome ijambo ry'Imana ndabivuga kugira ngo utahure amagorwa ntasiga yandi oya uraza gutahura dusome abanyefeso igice cyaho ca 6 nuvuga wegere umurongo waho wa 14 kugera ku 17 nega amatwi rero kandi ndabyikeka aho wararenganye wumva ngo banyita bibazo ucuraza ngo siwe witwa bibazo abayisikuru mwaragwiriye mwe muyere niwe yakunyeretse umviriza rero ukurikirane ngo nuko rero umutwe waho amajambo mbanze ndagusoma ibigwanishwa by'umukristo yego nsenga kwa mbere no kwa gatanu no kwa Mungu reka rero nkurikirane nuko rero mushikama mukenyeje ukuri mwambaye ukugororoka nk'icyuma gikingira igikiriza mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza kandi hamwe n'ibi
byose mwabire inkinzo yo kwizera niyo muzoshobora kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. 17 ndangiza mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu niyo jambo ry'Imana. Amen. Reka rero ndagusobanurire neza kuko wewe ntabwo wigeze utahura. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Wewe ni wavuze yuko wagiye ngo ukagura ngo ushaka. Iyo tuvuze inkofero y'agakiza ni kuvuga muri wewe utegerezwa kuba ufise agakiza kagendera muri wewe. Turi kumwe nakubwiye ngo ukenyeze ukuri ugiye mu muhana aho uri hose naho uri ngaho uri kuradandaza ukoresha ukuri udashobora kugavura abantu baje kugirana gushorera amakara utabahereza abantu utabahereza amakara adashitse. Urabona nk'aka kadobo kawe akanyamba kagurishwa 200. Yego niko ndakumva ukamuzuriza neza ntumuhereza igice aho uzoba uri kurakoresha iki musentire nahora ngenza ngaha kwe numva none uri kurakoresha umusentire w'ukuri. Turi kumwe ko datahura bukebuke. Ibirato by'ubutumwa bwiza iyo tuvuze ibirato by'ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana. Ugatekera ijambo muri wewe rishobora kugufasha aho uri hose rikakuremesha. Turi kumwe ndiko ndakumva. Turi kumwe yego wambaye inkinzo. Inkinzo nayo apana wewe wagiunzanira urutaro ngo niyo nkinzo urubarugura mu isoko. Iyi ntabwo ari nkinzo wewe wafashe ibintu byo mu mpwemu ubizana mu mubiri. Iyo tuvuze rero inkinzo yego bisigura yuko uba ufise ikintu muri wewe kigukingira imyami abadayimoni bashobora kukurasa, ubukene, amagwara, ibigeragezo n'ibindi bitandukanye. Uri kurankurikirana wambaye umwambaro wo kugororoka nk'icuma gikingira imyami. We waciye ugenda nguririza impuzu izi abarizugura nukuvuga ko ibintu byose wabishize mu mubiri. Suko rero nakubwiye ngo inkota waciye ugenda uzani iyi nyene abariyugura. Oro inkota ni jambo ry'Imana nukuvuga yuko utegerezwa kuba ufise Bibiliya usoma kugira ngo utewe n'ibibazo usome ukamenya ati uhoraho niwo mwungere wanje sinzokena. Amjagiza mucanya cy'ubwatsi butotahaye. Haleluya. Aremesha umutima wanje. Ayo majambo kari karakukora ku mutima. Nukuri. Acatuma bya bibazo byose birangira. Rero wewe wanahuye nabi. Mukozi w'Imana. Yego. Je ndatahuye neza. Byari ivyo. Ndabyumvise. Kugira ibibazo sukwigunga. Kugira ibibazo sukurira. No, nukwegera Imana. Ikaguhishurira icyo ukwiye gukora. Ubu ndatahuye. Mukozi w'Imana. Imana iguhezagiye. Ikongera amavuta. Nukuri uzofashe n'abandi. Narahezagire. Amen. Nukuri nkaja gutudufaranga twanje ari two narifise imbere n'inyuma. Ariko ntacu kiruta byose nuko ntahuye neza. Mana ndagushimiye ko mpinduriye amazina nari nitwa bibazo ariko ndizera ko ngiye kwitwa bimenya Imana.